muri komora twumviriza muherereye iyi mumvani radio Peace FM y'ugwaruka igasamiranira kuri V3 akaburungu radio Peace FM akaburungu koma amasaha 28 kuri 28 buri munsi kandi ikiriraho turi kwigenekerezo rya 21 rusama umwaka wa 2024 amakuru twabateguriye hanini akaba ashamikiye kuri zino ngingo nkuru. Narugusu mu gihugu ca Tanzania abapfa babandanya kwiyongera umunsi ku wundi bikaba ishirahamwe gitaye impunzi kw'isi hase y'ibiraba irari ugutinya kwirukanwa ku butaka bwa Tanzania. Umunyororo w'ubuzima bwose niwo waciriwe abagabo batatu mu ntara ya Kayanza, abo nabo bakagirizwa kugandagura umunyagihugu Ode Yamuremye ni muri komine Butaganzwa. Navyone twabibateguriye muri aya makuru. Nayo leta y'u Burundi yo yemeza ko iriko irakora uko ishoboye kugira inagura imigenderanire myiza n'ubumwe bwa Buraya bwatosekaye guhera mu mwaka wa 2015 bishikirizwa na Albert Shingiro. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na Jivia Doctori aragira mu ngiranda yabashikirije n'abandiko ndafashwa na Chanel Niharizwa mu buhinga bw'ivyuma kaze mwese nido kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no atange mu confond de choses ntimucanga ibintu ditwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ijambo ry'Imana. Nahore tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana, barazi ko bariko barayibesha. Imana ntireshwa, woroha gufata abantu ukagahita abashikirangazi bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi itatu cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora zotuma batunganya iki igihugu kikava mu kene. Ndongeye nabivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi, ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho na bo. Radio Peace. Abamenyesha makuru ntibarekuriwe kuvuga ivyavuye mu matora imbere yuko umugwiseni utangaza ivyavuye muri yo. Amakenga yashikirijwe n'abamenyesha makuru babona ko hari ingingo zahonyanzwe kubaka uburenganzira bwo gutangaza ivyavuye mu matora. Prosper Ntahogwamiye yavuze ko abafise uruhusha rwo gutangaza ivyavuye mu matora ari umugwiseni wonyene. Prosper Ntahogwamiye amenyesha ariko ko umesha makuru azoshobora kuvuga ibizoba vyatangajwe n'urongoye ibiro vy'itora. Ico ciyumviro cashigikiwe kandi n'urongoye urunani rw'amashirahamwe Kodipe. Uwo akaba amenyesha ko ashigikiye ko uko amatora yagenze vyovugwa n'umugwiseni gusa. Ikibazo c'uko abarorerezi baronswa akavuna musase, Prosper Ntahogwamiye yavuga ko bazogahabwa n'abanyamigambwe babarungitse. Asaba kandi abazoba barungitswe n'imigambwe gucungera uko amatora ariko aragenda kuzotaha babonye uko amatora yagenze. Mu butungane umunyororo w'ubuzima bwabo bwose nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yarayiciriye kuri uyu wa mbere abagabo 4 bo ku mutumba Busokoza bwa komine Butaganzwa. Abo bagabo bagiriwe n'icaha cyo kugandagura umusore Epipode Yamuremye wo kuri uwo mutumba nyene mwijoro igenekerezo rya 10 rishiri rya 11 rusama uno mwaka, mu gihe yari yiriwe ku biro vya komine Butaganzwa kwandikanwa n'uwo bobanye asanzwe ari mushiki w'umwe mwabo bagiriwe n'icaha cyo kumugandagura. Claudine Ndayishimiye vyishi kuri inkuru.
abo bagabo n'inzigamasabo Onias w'imyaka 31 na Kirutimana Ezekiel w'imyaka 38 Ndoricima Celestin Batazira Mamberesi w'imyaka 45 na Habarugira Jean Claude w'imyaka 36. Nduwimana Leonard yari yarengukijwe hamwe nabo we yarejeje na sentare nkuko vyiganwa n'icariho c'umushikiriza amanza kukira sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza ngo ku munsi wa gatanu nk'isaha 5 z'ijoro niho abo bagabo basanga Epipode yamuremye aho yarasanzwe adandaza akabare mu gasantre kitwa Bwiza ayutaganzwa bamutegeka kugara ngo bajane gukizura ubundi ababwira ko arushe atoshobora ico gikorwa iwitwa Bazile yari ngaho nawe ababwira ko batojana umuntu ku nguvu kandi yabahakaniye niho Ezekiel na Kirutimana yaca kubita ikibando yarafise uwo Bazile baratevye ngo barugaza Epipode bagira ko baranamuherekeza mu gutaha ari batatu Zigamasabo Onias na Kirutimana Ezekiel na Ndoricima Celestin Habarugira Jean Claude nawe ngo bamucungishije umwe Bazile bakubita kugira ngo ntabakurikire abo bagabo ngo bahavuye bagandagurira Epipode imbere y'inzu kwa Ezekiel kuko ariho basanze amaraso menshi baca baramuburuta gushika hepfo y'inzu yo kwa Ndoricima mu kumwica ngo bamukubise ikibando bamucumita n'imbugita na ca kibando Ezekiel yakubita Bazile ngo basanga kiri impande y'ikiziga bamwe muri abo bagabo bagiriwe icaha basatswe ngo basanganwa impuzu zitose byaboneka ko zameshwe mu ijoro ariko zikiboneka ko amaraso Epipode yamuremye ngo yarasanze afise ivyo adahuriza ko n'uwo muramu we Onias Nzigamasabo bijanye n'amafaranga uwo Onias yashaka kunyuruza mwishira hamwe bari basangiye rishigikiwe n'umugambi Paeje abo bose bari barengukishije ngo bahakanye ivyo bagizwa byose basaba sentare kubambika izera rumaze gushirwa mu mwiherero niho sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yashinga abagabo bane bagiriwe n'icaha cyo kugandagura Epipode yamuremye baciga urubanza bwo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Claudine Ndayishimiye urakenuye abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo komine Busoni baragabisha abagize umwuga ubusuma bwo kwiba inka mu gihugu cy'u Rwanda bazizana kuzigurisha i Burundi ko bazibonera ko ibi byashikirijwe na musanteri wa komine Busoni mu nama aheruka kugirana na bamwe mu bo arongoye inkuru ndende dushikirizwa na Odasi Kaburo ari mu nama yamuhuje n'abanyagihugu arongoye kuri uyu wa 10 Rusama umwaka wa 2024 musanteri wa komine Busoni yamenyesheje abanyagihugu arongoye ko abagize ubusuma bw'inka nk'akazi kabo ka misi yose bagiye kwibonera ko Ngabonziza Richard arongoye komine Busoni imwe mu makomine agize intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda ikagira n'igice gito c'ishamba cimeza ryegeranye n'igice c'ishamba hazwi ku izina rya Izari ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ugana ku mupaka wa Gasenyi Nemba ibiheza bikorohereza abo bagize umwuga ubwo bugizi bwa nabi bukorwa n'abarundi baja kwiba izo nka muri ico gihugu kubwa musanteri wa komine Busoni akavunira akagohe abo babikora ko bakwiye kubiheba ahandi ho bazohura n'ibihano bikomeye atavugiye aheru ivyo byashikirijwe niyo ndongozi muri komine Busoni bikaba bitashimishije abanyagihugu bitavye iyo nama ivyo bafashe ko ari ukubakina ku muvyimba kuko batumva ingene boja kwiba izo nka mu gihe mu gihugu kibanyi kandi haheze amezi 5 atamurundi wo muri iyo komine anukira ku mupaka w'ivyo bihugu kuko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe na leta y'u Burundi bagiriza u Rwanda ko bababikiye abansi baza kudurumbanya umutekano mu Burundi abo banyagihugu bakaba batumva kandi ingene boja kwibizonka umupaka kuva umupaka wugagwa leta y'u Burundi yaciye ishiraho inzego z'umutekano zo kuhacunga bidasanzwe bafatanije n'imbonerakure ku buryo atanuwemerewe kuja kuramutsa uwiwe ari mu gihugu cy'u Rwanda abaje mu nama bamaze kumva ayo majambo atabashimishije yashikirijwe na musanteri wabo bakaba batarindiriye ko inama irangira kuko baciye batangura gutaha isorosoro kugezaho bene gukoresha inama bisanze basigaye bonyene bituma inama irangira imburagihe nawe Odasi Kaburo ndagukengurukire ndakumenyesha ko mu mpunzi inyarugusu mu gihugu ca Tanzania impfu ziriyo
ziriyongera ku buryo buteye amakenga. Impunzi zikaba zifise amakenga ko bishobora kunyuka. Kuva muri nzero uwo mwaka ikambi ya Nyarugusu iharugwamwo abantu bapfa cyane buri mwaka gusumba kera. Imvo nyamukuru nikugwaho ry'igikorwa cyo kurungika indembe ku bitaro bikuru nibura ry'imiti ku ruhande rw'abarundi. Jo Philibert Karangwa. Nk'uko amakuru ava mu gisata c'ubuvuzi muri iyo kambi ya Nyarugusu avyemeza, ibitigiri by'abapfa buri kwezi biharugwa hagati y'abantu 8 na 13 kuva mu kwezi kwa mbere guheze. Bivugwa ko bamwe bafira mu bitaro, abandi bagafira mu mihana yabo, bose kubera imvo imwe. Indembe zitakirungikwa hanze y'ikambi. Amasoko mu baganga yemeza ko abandi bafise amakenga ko hagiye kubura ibibanza byo gushiramwo abantu mu itongo ry'abapfuye. Gufuta ibyo kurungika indembe ku bitaro biri mu bikorwa byo kugondoza impunzi ngo zitahuke ku bushake kandi ku bwinshi. Byatanguwe na HCR, bitegerezwa kurangizwa mu kwezi kw'icumi kuza. Kubw'ikirangaminsi cashizwe ahabona n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR ifatikanje n'indongozi za Tanzania. Mu bapfa cane harimwo abagwaye indwara zidakira, mbere n'igikorwa co gutanga imiti ku bagwayi b'indwara y'igisukari canke abagwaye umugera wa sida n'igikorwa uko vyahora. Haraba gucererwa gushika ku kwezi. Ikibabaje gusumba, ab'ingingo yafashe bari mu bitaro vya Dar es Salaam, Ikigoma canke Mwanza bagiye babona birukanwa canke bapfungwa ngo barihe imiti bivuje ko, nk'uko amakuru avayo abandanya vyigana. HCR ivuga ko iriko irakurikiza urutonde rw'umugwi uhurikiyemwo bose ujije gutahukana impunzi ku gushaka kwabo wakoranye muri Kigarama guheze, unashiraho isango ryo kugara inkambi zose z'impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania muri Gitugutu umwaka wa 2024. Abava mu gihugu ca Kongo no kuvuga impunzi z'abanyekongo bo bakaba bemerewe ubuhungiro no kuguma muri ico gihugu. Abaserukira HCR mu gihugu ca Tanzania baruhuye kwemera gushigikira ako gatotezo kubera ubwoba bw'uko bohava birukanwa muri ico gihugu. Ubu rero biragoye gutandukanya ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR na leta ya Tanzania ufatiye kubivugwa mu manama. Kubw'ibiharuro vya HCR, Tanzania iharugwamwo impunzi z'abarundi zirenga 130, harimwo abarenga 50 baba mu ikambi ya Nyarugusu. Jo Philibert Karangwa kenuye. Inyuma yaho gaciyemwo igihugu c'u Burundi ntikirabane giza n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Burayi mu mwaka w'2015 kuva mu mwaka w'2020 imigendanire iriko iraba myiza cyane. Ivyo byashikirijwe na Albert Shingiro, umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, inyuma y'ibiganiro byo gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Burayi. Ivyo biganiro bibaye ku ncuro ya mbere inyuma yaho mu kwezi kwa Munyonyo umwaka w'2023 haterewe ko amasezerano agenga imigenderanire hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Burayi hamwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika, Pacifique hamwe na Caraïbe. Albert Maheke arabandanya n'iyi nkuru. Kuko Albert Shingiro abishikiriza ngo ayo masezerano yaje gukura ibiganiro vyahora biba hagati y'ivyo bihugu bita ibiganiro vya politike, maze haza ibiganiro vyo gufashanya no gutsimbataza imigenderanire bishingiye ku masezerano bita Accord de Samoa yasubiriye amasezerano bahora bita Accord de Cotonou. Kubwo mushikiranganje w'u Burundi ngo muri ivyo biganiro bagiraniye bemeranije gushikirana no gufashanya mu bisata bitandukanye hamwe no kubahiriza ivyo basezeranye mu masezerano bamaze kugirana. Umushikiranganje Albert Shingiro kandi yamenyeje ko ubumwe bwa Buraya bwiyemeje gushikira Burundi mwishirwa mu ngiro y'umugambi wa leta uherutse guhinyanyurwa kugira wisunge imbona kazoza y'igihugu. Nayo mwitangazo izo mpande zibiri zasohoye inyuma y'ivyo biganiro, izo mpande zose zikaba zamenyeje ko zasubiriye kwiyemeza gushikirana be no kwirinda kuvogerana. Muri iryo tangazo kandi bamenyeje ko leta y'u Burundi isabwa kubahiriza agateka kazina muntu n'ibindi vyose biri mu masezerano bateye ko umukono, nayo ubumwe bwa Buraya
bukiyemeza kwama bushigikira Uburundi no kwirinda kubwinjirira mu ntunganyo yabwo. Uwuserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi nawe yamenyeje ko ubumwe bwa Buraya buzokwama hafi Uburundi, ndetse anamenyesha ko mu matora yimirije ubumwe bwa Buraya buriko buraraba bwongera butegura ukungene bwoshobora gushigikira Uburundi muri ivyo. Uwo aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi akaba ariko atashimye gushikiriza uko intererano y'uwo muryango izoba ingana muri ayo matora yimirije mu Burundi. Albert Maeke urakenuye mu gusozera ya makuru mu karere. Urongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika aratera ivyatsi abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ivyo bikorwa bigayitse vyakozwe ku magenekerezo ya 18 na 19 Rusama uyu mwaka turimwo ku mugwa mukuru y'Kinshasa. Musa Faki Mahamat arongoye uwo muryango mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere arakeza ingabo z'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo kubwira n'ububangutsi bagaragaje mu kuburizamwo ico gikorwa. Arashima ko atamutegetsi canke ujejwe intwaro n'umwe muri ico gihugu yagize icaba muri ako kaguma. Yibutsa ko gushikira ubutegetsi biciye mu nzira y'igikenye bidakurikije amategeko ari vyo kugwanya mu bihugu byose bya Afrika. Amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa kabiri naha agarukiye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Nshimire na Chanel Nyaririzwa yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo Jevia Tortori aragira mu nguvu naye bashikirije mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo naga wane.